reka dusangire ibijyanye n'umurongozi aciye bugufi hanyuma akorera abandi. Ikintu cya mbere mperako ni ikijyanye no kugereranya umurongozi n'umwungere. Umwungere aragira ibitungwa, nicyo kintu numvise noherako. Igikorwa c'umwungere aragira ibitungwa nagiye gusanga bijana n'igikorwa c'umurongozi. Umwungere w'ibitungwa rero amenya yuko ibitungwa bishonje, akabironderera ibyo bifungura, akabiragira ahari ubwatsi butotahaye, nk'uko Zaburi ya 23 ivuga kuntu Yesu ari umwungere mwiza aturagira ahari ubwatsi butotahaye. N'umwungere aragira ibitungwa, aramenya ko ibitungwa vyiwe bishonje, aramenya ko ibitungwa vyiwe binyotewe, hanyuma akabironderera amazi bikanywa. Aramenya ko ibitungwa vyiwe bigwaye, ibitungwa bigwaye arashobora mbere, usanga benshi barize no kuvura ibitungwa, bagendana imiti y'ibitungwa akabivura, mbere atabishoboye akanabivuza. Ibi bigaragarira rero ibitungwa biritaweho, hariho n'abaganga, hariho n'abadokiteri veterineri bavura ibitungwa. Ibi bisigura ko ibitungwa vyitabwaho cyane, kubera ubu hariho n'amashure bigisha ibijyanye n'ivy'ibitungwa, bakigisha no kuvura ibitungwa, bikagira abaganga. Aha rero birakomeye, ucubona yuko ibitungwa vyitabwaho. Umwungere aragira ibitungwa, anyagiranwa navyo canke izuba rikamukubitira hamwe navyo, bisigura ngo arabibabara ku buryo aravyitwararika, ku buryo naho izuba riba ryinshi nahunga ngo aje kuryugama, abaye nk'uwugama aja munsi y'igiti akaraba ishami ry'igiti, ariko agumana n'ibitungwa. Ikindi naco, niyo imvura igwa ntabitaho ngo yirukanke kwigama mu nzu, agumana n'ibitungwa. Umwungere w'ibitungwa iyo hari igitungwa kizimiye arakirondera, ntiyokire kuko naho kiba kimwe, aragiye ibitungwa 50 arasiga vya bindi, akagenda akarondera cya gitungwa cyazimiye. Ikindi, umwungere w'ibitungwa iyo abonye igitungwa kiguye mu kinogo aragenda akagikurayo, ikigiye kona arakigarura, kandi atagihuraguye inkoni nyinshi, akakigarura neza kikareka kona kikagaruka. Umwungere w'ibitungwa arabitegurira ahantu heza ho kurara. Amaze kubitegurira aho kurara ni mu ruhongore, ibitungwa birara mu ruhongore, arabisasira. Hanyuma si ivyo gusa, iyo ibisogorore vyagwiriye akabikuraho kugira ngo ibitungwa biryama hasa neza, bibe ahasa neza. Mu gatondo agiye abiturukije, kenshi usanga bafashe ubwatsi, nahora mbona bungere afata ubwatsi ahanagura ajya amase yagiye ku gitungwa, kugira ngo asohore ibitungwa bisa neza. Kuko abisohoye bisa nabi, ibisogorore aho vyaryamye biri ku bitungwa, baca babona yuko na nyamwungere ari umunyamwanda, hanyuma nyene agaca yitwa umunyamwanda. Ibitungwa bica ntibiryoha kuraba bifise umwanda. Ibi byose mbega umwungere abikora kubera iki? Yemera kuruha, yemera kwicwa n'izuba, kwicwa n'inyota, kwicwa n'imvura. Ibi byose aravyemera kuko azigamwe inyungu muri ivyo bitungwa, ababizigamwo inyungu kandi nini. Uko arushiriza kuvyitangira niko aronka inyungu nini. Araronka inyungu abishoye ibitungwa, kubera yabiragiye hari ubwatsi butotahaye, akabiha amazi biravyibuha. Abishoye aronka amahera menshi, kuko igitungwa kivyibuha kimera neza gisa neza, niko amahera aba menshi. Kandi uko kivyibuha niko inyama ziba nyinshi. Ibitungwa biratanga umwavu, ababironderamwo inyungu zidasanzwe, kandi akarondera n'amata ku nka zikamwa, abakeneye n'amata menshi.
kandi amata nayo azana amafaranga menshi. Ikindi umurongozi nariko ndamugereranya n'umwungere, ariko rero reka ngende manuke hepfo. Umurongozi mu muryango, mu kazi, mu ishengero, mu ishirahamwe, nawe nyene ategerezwa kwitwararika barongoye mu kubaha ivyo bakeneye vyose kugira bamererwe neza. Nk'uko tubibona umwungere w'ibitungwa nawe yitwararika ibitungwa vyiwe kugira bimererwe neza agomba inyungu. Rero abarongozi barongoye abantu mu nzego zitandukanye, mu migwi itandukanye, nabo nyene burya bo turongoye hariho inyungu tuba tubakeneyeko. Hariho inyungu nyinshi tubakeneyemo gushigikirwa, turabakeneyemwo kudutera intege, turabakeneyemwo kutwunganira, turabakeneyemwo ko batanga nabo ibiri muri bo, kubera ivyo dufise ntibiba bihagije. Tubakeneyemwo ibintu vyinshi cyane. Nico gituma dutegerezwa kubakorera ibikenewe vyose kugira ngo bamererwe neza. N'Imana yaragereranije umwungere canke umurongozi mugereranya n'umwungere w'ibitungwa, canke umwungere nyene imugereranya n'umurongozi. Dusomye aha muri Ezekiyeli 34, muraza kunkundira, ndaza kwifashisha amajambo y'Imana kugira ngo kumbure tubitahure gose. Ezekiyeli 34 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 6, urabitahura neza ukuntu Imana igereranya umurongozi nk'umwungere. Haravuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryanjeko riti, mwana w'umuntu, burira abungere baragira Abisirayeli, ubaburire ubwire abo bungere utuku ni ku Mwami Uhoraho agize ati, bazobona ibara abungere b'Abisirayeli biragira ubwabo. Tubona umwungere agiye kuragira inka, agaca ahindukira inka akazireka, agaca yiragira ubwiwe. Imana yavuze abungere biragira ubwabo. Mbega abungere ntibari bakwiye kuragira intama? Ariko mweho muziga ibinure, mukambara ubwoya bwazo, mukabaga izinuze, ariko ntimuragira intama. Iyidakomeye ntimwayisindagije, n'iyigwaye ntimwayivuye, n'iyivunitse ntimwayunze, n'iyirukanywe ntimwayigarukanye, canke ngo murondere izizimiye, ariko mwazitwaje igitugu n'amanyama, mwazitwaje umukazo. Nuko zirasabagira kuko atamwungere, zihinduka ivyo kurya by'ibikoko vyose vyo mw'ishamba, zirasabagira. Intama zanje zayerereye ku misozi yose no ku gasozi kose karekare, mbere intama zanje zasabagiriye mw'isi yose, kandi nta warushe azirondera canke ngo azibariritse. Aha murumva ko Imana igereranya umwungere nk'umurongozi. Nk'uko tubibonye ijambo ry'Imana riratubwiye yuko bazobona ibara abungere b'intama canke abungere baragira intama z'Imana, aribo barongozi. Abazobona ibara naba batazoba babikoze uku tubisomye mu ijambo ry'Imana. Ubwa mbere abarongozi biragira ubwabo, aho kuragira intama bajejwe. Burya bajya bose ujejwe mwishira hamwe, muri korale, mu kazi, hajya hose urongoye ni intama z'Imana. Rero utegerezwa kuziragira, apana kwiragira wewe. Umwungere yiragiye aca yikorera vya bindi nababwira, akaba ari we yiragira ahari ubwatsi butotahaye, akaba ari we yiha amazi anyotewe, akaba ari we yibabara, yivura gusa, yitwararika wenyene. Ni ukuvuga kwikunda
abungere biragira ubwabo, ni ukuvuga abarongozi biragira ubwabo barikunda, ibyo kuba barabo barongoye ntibibaraba, afise umushahara wiwe uri hejuru y'uwabo, ibindi ntibimuraba. Imana idufashe ntitubabungere biragira twebwe ubwacu, no kuvuga twikunda, turondera ibitugirira neza, turondera kumererwa neza twebwe ubwacu gusa, ntitubabare intama. Imana idufashe kandi idutabare, kubera yavuze ko abiragira ubwabo bazobona ibara. Abazirya ibinure bakambara ubwoya bwazo, bakabagiza inuze, ni ukuvuga aba n'abarongozi barondera inyungu mu bo barongoye, kandi ataco babashizemwo kugira ngo izo nyungu bazibahe. Rero ababungere bazirya ibinure bakambara ubwo, nabungere barondera inyungu, n'abarongozi barondera inyungu mwabo barongoye, inyungu zabo bakazibasopamwo, bakabaka ibiturire, mu buryo bwose bakarondera inyungu mu bo barongoye, mugabo ataco bababitsemwo kizana izo nyungu. Ntanze akarorero kuri twebwe, nk'akarorero abungere nyene b'imitima, abungere no kuvuga ngo abapasitori, ntanze akarorero tukagira ivyo turondeye mu bo turongoye nyene, tubaronderamwo ivyo bigira 10, mugabo tutabigishije uko babirondera, uko babironka, uko baronka ivyo batangamwe ibigira 10. Ni ukuvuga tutabigishije kwiteza imbere, tutanabigishije ineza yo gutanga ivyo bigira 10, mugabo tukaca tubirondera tubibasopamwo, zana ivyo bigira 10, zana yo mashikanwa yishimwe n'ibindi, hanyuma tukabirya tukaryoherwa, babandi banuze, no kuvuga bamwe batanga ibivyibushe nyene, tukababa hafi tukabiyegereza, mugabo tutabahaye ibikenewe, atanyigisho zikenewe zirushiriza kubateza imbere, zirushiriza gutuma biteza imbere canke bakura mu buryo bw'imwemu, ngo bamenye igikwiriye gukogwa nko gutanga ibigira 10 n'amashikanwa, bakamenya ineza yavyo. Ugasanga rero turiko turabibasopamwo, n'abandi barongozi birabaraba. Ikindi, abadasindagiza izigwaye. Burya mu bo turongora hariho abagwara mu mitima, bakaba bagwaye mu mitima, ukarondera ko umuntu akuzanira umwimbu mu kazi, ariko uri kuramukoresha agwaye aremvye mu mutima, bamwe bafise ibikomere bitandukanye, nta na rimwe mwigeze muyaga, nta na rimwe hari inyigisho kumbure cyangwa impanuro wigeze gutanga zotuma uwo muntu akira igikomere. Niko kumusindagiza, n'umukondore mu kwama umukankamira, mu kwama umurya umutima, wewe kubera kumeze uko, wewe kubera ukora gutya, kandi nawe yifitiye ibikomere. Ahubwo twari dukwiye kubaza, kubera kumeze uko, mu bugwaneza, hanyuma maze kukuyagira urashobora kumva kumbure icyatumye amera uko ameze, ko ari ibikomere afise muri we. Rero niko gusindagiza, kubaganiriza, kubayagisha, hanyuma usanze afise ibikomere ukamuvura biciye mu kiganiro nyene no mu mpanuro, ugasanga yakize. Abatavuza izigwaye, ni ukuvuga abagwaye udashoboye kubavura wewe, urashobora kubavuza ukamuronderera uwumufasha, ibyo udashoboye kumufasha we akamufasha. Hariho abahinga bo kuvura ibikomere byo mu mitima, umuntu akabarondera kugira ngo bavure abo bantu bagwaye. Abatunga izavunitse, ni ukuvuga hariho abagenda baravunitse nyene mu mitima, aba rero nibo bo kuvura, nabo nyene kubunga. Batagarukana izirukanywe, hariho izirukanywe, aya n'amajambo twasomye aha muri Ezekiyeli. Imana yari kirabwira Abisirayeli, hariho abari barasabagiye, avuga yuko aba barongozi babo bategerezwa gukora ibishoboka ngo bagarukane
abasanzaye. Burya na twebwe iyo umuntu atuvuyemwo ntidukwiye kubirekuko, dukwiye kubaza mbega ni kubera iki, kugira ngo wumve. Hari igihe usanga yajanwe n'ikintu ushobora gutorera umuti, hanyuma kugira ngo umugarukane muri ubwo buryo bwo kumuyagisha. Abatarondera izazimiye, hariho abazimizwa n'abanyabinyoma, hariho abazimizwa n'abandi, abo nabo nyene nabo kurondegwa kugira ngo bagaruke mu ruhongore. Acaravuga ngo aba bantu bazobona ibara, ngo ahubwo babatwaza umukazo, babatwaza igitugu n'amanyama, n'abantu batwaza umukazo. Aha rero ngomba ndahavuge ko gato, gutwaza umukazo. Gutwaza umukazo yabivuze, ingaruka zica ziba, yabivuze neza, ngo zica zisabagira, zigahinduka ivyo kurya by'ibikoko, zikayerera ku misozi. Burya umurongozi atwaza umukazo, umurongozi wese kuva mu muryango gushika ku burongozi ubwo ari bwo bwose, biragira ingaruka mbi cyane, biragira ingaruka mbi gose. Reka mbanze ndabashingira intahe umuntu yigeze kundongora atwaza umukazo, akara biteye ubwoba atwaza umukazo, ku buryo n'ibintu mudashobora kwemera ko vyabaye, ariko vyarabaye. Yarakara agatwaza umukazo, nanje niwe twakorana nyene, ku buryo ampamagaye kugira ngo ambwire ivyo nkora, yarankankamira agaturagara, ukamenga ariko abwira umuntu ari hakurya ku wundi musozi. Hanyuma mpagaze imbere yiwe nkajugumira, n'ijipo nambaye nkaza gusohoka ipasura igeze aha, nkibaza none impuzu yazungurutse gute, ku buryo ivyo bintu ntari bwabitahure. Nkajugumira nyene n'ijipo, ipasura yari n'inyuma, nkasanga yazungurutse irikiraza kubera kujugumira. Yanuma igikogwa, ngiye maze y'umunota umwe agace tangura kunterefona, bimwe naguha bigeze hehe, kubera kutabizana. Umve nkaranduka umutima, ngera ahantu jewe ubwanje mvuga ntaka kazi nopfuma ndagaheba. Mugabo nkaca nibuka yuko kamutwo kugaburira abana, nkaca nyene mpfa gutonda. Mugabo nkatondana umutima uhagaze, nkatonda njugumira, nkatondana ubwoba, nashika nabona araje umutima ukaranduka, nkabira ivyuya, kwinjira kumubona yinjiye gusa. Urumva nahaguruka n'intebe bikanka ko ndayivamwo, nkatembagarana n'intebe kubera ubwoba gusa. Rero yanuma gukora, kwandika nk'ikete, nagenda kuryandika kubera kujugumira, anerefonye ngo ugejejehe, noneho nivyo na suite naca ndayibura. Ukamengo ndabuze nivyo nandika, ukazibona arahagurutse avuye mu biro asanze ku mashini. Aho rero byari ibihe bitari binatworoheye, twari twaronse akazi tuhasanga abandi ba kera, nta muntu arahura nk'ibyago nk'ivyo jewe nahuye nabyo. Abo bandi ba kera nagenda kwandika ikete, jewe nta mashini yiwanje bari bwame, bagaca banyegeza suri. Murabizi nta zatashe zari bwaha, bagaca banyegeza suri. Nkagenda rero nkayirondera suri, nkayirondera nkabura, nkazunguruka, bakaguma bitwengera, bakubitana amatushe, bagira gute, wa mushefu nawe bigeze ndi bumubwire bumva asanze hahandi nagiye gukorera, ndi bumubwire bumva ntibari banyegeje suri bahave banyica. Urumva nkaca nongera nkajugumira, akantuka anukiraho nyene mu bandi. Urumva gutwaza umukazo birababaza. Ndagira ndagusabe nk'umurongozi, nukuri kandi umuntu atwaza umukazo usanga ararandamuka agakankama, ivyo bica bituma bigira ingaruka mbi cyane. Reka abarongozi mu miryango batitwararitse indero y'abana babo, canke bagatwaza umukazo mu muryango, bica bimera gute? Icambere, ugiye gusoma mu Banyefeso 6 umurongo wa 4 niho havuga ngo namwe base nimukaratse abana banyu, ariko mubarere mubahana mubahanura nk'uko umwami wacu agomba. No mu Bikorosayi 3 harabivuga neza 21, base
ntimukaratse abana banyu ngo ntibaranduke imitima. ni ukuvuga uku kubakankamira, kubatwaza umukazo bibarandura imitima. ni ukuvuga umurongozi mu muryango, ni ukuvuga iyo akiri umurongozi mu muryango abaserugo, ariko murazi ko icegera bari inarugo. aba bantu iyo batwaza umukazo, reka mpere kuri serugo, abana n'umugore bose baranduka imitima, bararanduka imitima. jewe nari mfise papa wanje akara mugabo yari umwana mwiza, mugabo yarakara ashizemo utuyoga niho yacakara bose. yashika twese muhira tugaca twiruka mu gikoni kwinyegeza, tugaca tujya kumuvuga, tugatwenga agaca avuga ninda twenze, uwuzi ko twenze aze hano yizane ntaraza kumurondera. ugaca duhora, ugaca umengo ntituriko turanahema. yashika tukamwinyegeza. urumva ingaruka zaca ziba, papa ntiyatubona mu maso, ntiyatubona, twaca tujya kwinyegeza. rero iyo umurongozi wo mu muryango akara, birarandura umutima abarongoye. abana baca bayerera, twanabisomye hariya muri Ezekiyeli, baca bayerera mu ntumbero yo kugira ngo bahunge, bave muhira hamwe batwaza umukazo, muhira hamwe bakara, bahave bahunge bagende. bagaca baguma bayerera, mbere bamwe bakifuza kuja kwibera kwa ba nyinabo, kuja kwibera kwa ba se wabo bameze neza, canke kwa ba inakuru ameze neza, bagaca baguma bayerera. kandi muri uko kuyerera bagenda bandura ingeso mbi nyinshi, bakayoragura ivyo babonye vyose, ingeso mbi nyinshi. izo ni ingaruka zo gutwaza umukazo. abavyeyi baca bananirwa no kubagarura ngo babashire ku rutonde, kubera murabizi tutagaruye abana hakiri kare, tukaza kurondera kubagarura bakuze biragorana. abarundi nibo baciye umugani ngo wanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kurenga impinga ukabira nkayo. ni ukuvuga ngo aba bana tutabagaruye hakiri kare, biragorana yuko tubagarura bamaze gukura. rero bica bigira ingaruka zikomeye mu miryango, babaho nabi, umugabo n'umugore bakabana nabi kubera hariho gutwaza umukazo mu muryango. kandi rero urumva uretse kubaho nabi, ntibabaho nabi ubu gusa, no muri kazoza mbere kakure kurunganwe uko ruzogenda rurakurikira urundi, kuko babana baca bakurana wa mutima, barashobora kuvyandura nk'akaronda, bagaca babikurana, hanyuma nabo bakazobiha abo barongoye mu miryango iwabo. murumva ko abo bavyaye nabo baca babaho nabi. rero Imana idufashe mu miryango ntitukabe abantu batwaza umukazo. usomye mu Migani 11 umurongo wa 29 haravuga ngo uwutera urugo rwiwe imivurungano azoronka umuyaga kwiragi. ni ukuvuga uyu muntu atwaza umukazo bigatuma urugo ruzamwo imivurungano, azoronka umuyaga nk'iragi. ni ukuvuga ngo nazoronka n'icaraga abana biwe. Imana idufashe cyane. abarongozi mu ishengero batwaza umukazo, narabiyumviriye ko bica bimera gute. abakristo bahinduka inyererezi, ntibakura mu buryo bw'impwemu. abakristo usanga batinya umurongozi, barava mu ishengero bakagenda, rigasigara rigaragara. ingaruka bigira, ishengero usanga ridakura. abarongozi mu ntwaro batwaza umukazo, naho bica bimera gute. abakozi bakorana ubwoba bagahahamuka. umuntu akorana ubwoba namubabwiye ukuntu acamera, uca uhahamuka nyene, uca usanga wakoze ibitari byo n'ibyo waruzi bikanyika bikagenda.
bituma badakunda akazi kuko baba babona umurongozi nk'igikoko. Niyo bakoze bakora ibitari ivyo babitewe n'ubwoba bakorana, aho urumva biragabanya umwimbu, bivyura umugararizo mu barongowe. Kandi ikindi naco bica bituma bakira nabi ababitura, ugasanga bavugwa nabi kuri ako kazi, bavugwa nabi kubera bakira n'ababitura, kubera babikorana ishavu, babikora bababaye, bakanabikorana ubwoba, ugaja usanga bakira abantu nabi. Nimba hari ikintu kibishe no kugenda ahantu wakigwa nabi, birababaje, abantu bakagutererana, ukamengo ntibakubona, usanga bibabaje. Aho ku kazi usanga abantu bavugwa nabi cyane, nta n'abantu bifuza kubitura, umwimbu ucuba mubi cyane. Nizo ngaruka mbi zibamwo, umwimbu ucuba mubi gose, kandi ubaye mubi muri ako kazi ni ukuvuga ko n'umwimbu ku gihugu uba uri kuratera uba mubi. Umurongozi aciye bugufi akorera abandi, niwe rero tugomba kuvuga ko insiguro yo guca bugufi. Guca bugufi ni ukwiyumva ko udakwiye, bigaca bikubuza ubwibone ko buvyuka muri wewe, mu mutima wawe. Ni ukwiyumva yuko udakwiye uri wenyene, hari ivyo udafise uri wenyene, utoshobora uri wenyene. Niyo nsiguro yo guca bugufi. Umuntu aciye bugufi rero yamabona akeneye abandi. Umurongozi wese yarakwiye kwamana uwo mutima wo kumva ko adakwiye ari wenyene, ariko akeneye abo arongoye. Umurongozi wese yumve ko akeneye abarongoye. Harya uburya kugira umurongozi aje hejuru y'abandi, nagiye kuvyiyumvira, si kubera bari umunyabwenge gose kubaruta, si kubera bazi vyose gusumba bajya arongoye. Oya, ashigwaho kugira ashobore gukordona bajya arongoye, ariko si kubera azi vyose. Hari biva mu bo tuba turongoye, arico navuze yuko aburongoye barakunganira, bakakunganira muri ibi canke biriya. Rero turakeneraniye, mu yandi majambo turakeneraniye cyane. Nico gituma dutegerezwa gukoreranira, tugakoreranira. Mu migani 11 umurongo wa 25 niho havuga yuko uvomera abandi azovomererwa. Ni ukuvuga ngo niwakorera abandi nawe bazogukorera. Hariho kuvomerera abandi mu buryo bwo kubaha, bwo kugira gute, ego ivyo birimwo, ariko kandi nawe niwakorera abandi nawe bazogukorera. Rero twame twibuka ko turi twenyene tutikwiye. Kugamburuka novuga ko ariko guca bugufi. Kugamburuka, umuntu adaciye bugufi ntagamburuka. N'umwana w'ikigaba canke yuzuye ubwibone usanga atakugamburuka kuri muri we, uwo abikuranye umuretse akabikurana, guca bugufi ntikuzoba muri we. Usomye mu cete cya mbere Petero yanditse igice cya 5 umurongo wa 5, haravuga ngo namwe bakungu. Ni ukuvuga abakungu bashatse kuvuga abakiri bato, barabisiguye muri Bibiliya nshasha. Mugamburukire abashinga ntahe, ni ukuvuga abakuru. Mwese mukenyere, mwese, ni ukuvuga abakuru nabo bakiri bato, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana igwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Mwese, ni ukuvuga abakuru, abakiri bato, twese dukwiye kukenyera kwicisha bugufi. Abarongozi n'abarongogwa twese dukwiye guca bugufi tugakorerana. Abarongozi bagakorera abato, abato nabo bagakorera bakuru. Kandi bitumenye igituma dutegereza kubikora, nuko icyo ugomba ko abandi bagukorera nawe ugikorera abandi. Ugomba ko bagukorera nawe bakorere. Ni bimwe byo kuvomera abandi nawe ukavomererwa. Rero Petero yarahanuye rero ngo twese hamwe, abarongoye n'abarongogwa, dukenyere kwicisha bugufi, kuko abibona abishira hejuru Imana irabagwanya.
nta muntu muri twebwe yo kwemera kubaho agwanywa n'Imana, kuko ugwanijwe n'Imana vy'ukuri emwe ntaco umuntu avamwo, Imana iriko iramugwanya. Hanyuma na Pawulo yaravyandikiye aba banyefeso 5:21 arababwira ngo mugamburukiranire kuko mwubashe Kristo. Mwame mugamburukiranira, mwame mukoreranira kuko mwubashe Kristo, kuko nawe yadukoreye. Nico gituma Imana yatanze ingabire zitandukana mu bantu kugira ngo ibitari muri umwe bibe mu wundi. Ivyo ntafise jewe ndabikure muri wewe, nawe ivyo udafise ndabikure muri jewe. Imana yaduhaye ingabire zitandukana, iduhamagara ugutandukanye kugira ngo dukoreranire, twuzuzanye. Burya rero ibiri muri wewe wuzuye ubwibone wobigumya kugira ngo abandi ntibaronkeko, canke ngo reka ndabigumye umushefu wanje abibure. Nciye nibuka ibindi vyambayeko, mu nkundire nigishe no kuri aka karorero. Niga muri secondaire ninjiye mu windwi, ninjiyeyo nkunda vole cyane, gukina vole gose ndayikunda cyane kubera turi muri primaire bari baratwigishije kuyikina, nkayikunda kandi nari narayimenye, nkwiyumva muri jewe hamwe no bibandanya n'ukuntu ndabikunda ko noshika kure. Kandi kubera nari muremure gose naranakina neza kandi nkumva ko ndanabikunda. Hanyuma ngeze mu windwi numva nyene nzoyikina cyane, Imana yompa nkasanga hariho ekipe ya vole nkazokina, sangira hari ndufise nabajya barimu baduha ibya sport. Hanyuma hageze ko tugenda rero gukina, umwarimu aritorera, yarabajije hari abafise amanosio mu vya vole, tewe ndakiriza mu bafise ayo manosio. Hanyuma aradukinisha, aca arashiramwo n'abandi. Mugabo mu nyuma nisanga yankuyemwo, arankuramwo akagenda atora abagomba, nyine atora abagomba avyigisha batigeze banabimenya, avyigisha bushasha. Twebwe abari bafise amanosio tusanga yaduhevye, nyene yaduhevye. Hanyuma nari mfise ikindi nzi, gusimba son à hauteur, nari ndabizi kandi cyane, narasimba harehare. Ndavuga okay, kwenya nkiye gukina vole nanje son à hauteur sindamuha. Kubera atletisme kwishura ho nize hari Busiga, twarabambere mu gihugu cyose, baratahukana ibikombe mu bintu vyose sauf son à hauteur, akaba ariho babura. Nanje rero ndagira ishavu kubera yankiye gukina vole. Aha ndiko ndavuga ukuntu umurongozi yabyifashemwe n'abavyura ishavu ukabura ibimurimwo. Nanje ca ndavuga nti nanje son à hauteur sinzoza kubigira, sinzoza kubisimba. Mbega mama wanje nogenda kubisimba gaca nkuramwo. Nca ndavuga, nca ndirekera kubijamwo. Turiko bagiye mu entraînement singende ndabireka. Hanyuma tugeze muri 10e duca amanota ya examen, bazokwandika muri examen mu kugira bijya vyo muri atletisme, kwiruka metero 100, gusimba son à longueur, à hauteur, gutera javelot na disque n'ibindi. Hanyuma abari vyo dukora. Tugeze rero muri son à hauteur baduha amanota ahugejeje. Ugize 1m20 bikanka kubandanya yaca kwandikira amanota, ahugejeje niho yaca kwandikira. Rumva baragira bose barasimba, bose bashikana kuri 1m25. Hanyuma abagenda baha amanota, nanje rero barandugiriza kuri 1m30 ndasimba, barandugiriza kuri 1m35 ndasimba, ntasubiyemo barandugiriza kuri mbona atanguye gutukura, atangura gutukura. Yari umuntu w'inzobe, ngo akagakobwa kahorahe arashavura, ngo turahura, atangura kuvuga ngo turahura. Hanyuma barandugiriza, sinariko ndicira amanota, barandugiriza kuri 1m40 ndayisimba neza. Yo acarunama kubita hasi ngo twari dufise umuntu ashobora gusimba 1m40, twebwe abo dufise batarenza 1m30. Arico gituma twabuze igikombe muri son à hauteur.
arashavura gose, aravuga ngo sawa mudugirize. Mba mshwi ndagenda nkaguma ngarukira imbere y'umugozi, ndagira ubwoba ndajugumira. Aca aravuga ngo sawa amanota ndakwandikira mugabe ngo tujane muri direction. Turagenda muri direction, abwira directeur yuko nagayanye nanyegeje ibyari muri jewe, nanje nabitewe n'ivyo yankoreye. Hanyuma aca baravuga ngo ubu umundero uzokorera ku manota 50, tumaze kugukura 50. Yo candamererwa nabi noneho. Aca arasohoka aca arambwira ngo utegerezwa kuzura vyuka mu entraînement imisi yose mu gatondo, kandi yabamaze kunkura ayo manota kubera ba atlete bavyuka imisi yose. Hari atletisme idahari 5h bagira tour y'ishure bayizunguruka kugira nyene bagumane nyene ubunonotsi. Yo ndavyuka rimwe, ndavyuka kabiri, biranka vraiment, numva ndababaye. Hanyuma mugabo nca ndamwubahuka ndamubwira ni jewe vraiment kubandanya ngira entraînement kandi mwaramaze kunkura amanota biranca intege, ndumva ko ataco ndiko ndakorera. Caravuga ngo sawa, ngo mugabo uzoca ubibandanya ntego. Turasubira muri direction, acaramubwira ati narinje kumusabira tureke kumukura amanota, hanyuma abandanya akore azoparticipe muri atletisme. Hanyuma atletisme igeze turayikora, hanyuma ndabuwa mbere muri region iwacu, donc mba mu bazoja muri finale bamanuka i Bujumbura, kuko ruguru muri region nasimvye 1m45. Hanyuma dushitse i Bujumbura abajije asanga uwa mbere yasimvye 1m35. Aca araryoherwa rero yuko nyene n'igikombe cyo muri son a hauteur tugitwaye. Nanje ishavu mfise kubera ntakinye vole, cyangwa niyengenga mukanya camvuga ko nahinyagaye. Byaha byo muri kahise naravyihanye bya vrai. Ikintu cya mbere nihanye nk'ijiji nivyo byaha nagiye ndakora kubwo isoni, kubwo bushavura. Hanyuma nyene cya gikombe ntitwakironse, nawe yarababaye ahakwa no kunkubita amakobo. Ariko rero naravyihanye, nashaka kubabwira ukuntu iki kintu cyaranyigishije n'ubu cyama kigaruka kudevelopa ingabire ziri mu bana banje, mpereye mu bana banje, kugira ngo ntihagire uwunigigwa mu menshi kandi afise icyo ashoboye. Nico gituma mu muryango iwacu umwana wese turamukoresha icyo ashoboye, tukabona ushoboye ivy'uburimyi akabibamwo, ushoboye nyene hari ibyo akerebutsemwo tukamureka akabikerebukamwo akabikora, tukamubwira ni uzoza uraba responsable, naho utoshika kuri tere mugabo ubikurikirana kugira ngo uzobibandanye. Rero twagiye gusanga bidufasha cyane na twebwe nk'abavyeyi, byaca bidufasha na n'uyu munsi jewe biramfasha. Se w'abana amaze gupfa byaramfashije cyane gose, kuko umwe wese arahagaze mu vyiwiwe bakamfasha kandi bikagenda neza. Rero iyo umurongozi rero abaye atwaje umukazo, ntareke ingabire canke akaniga ingabire ziri mu bantu, ntamenye yuko abafise nk'ubu umuvyeyi ntumenye ko abana bafise ingabire, umurongozi ntumenye yuko aburongoye harimo ingabire, ukazugarana urahomba, niwe uhomba cyane kuruta. Nivyo nashaka kuvuga, biravyura ishavu mu burongoye, ugasanga hari ibyo bapfanye kandi byari gufasha entreprise urongoye canke ishirahamwe urongoye. Rero Imana izira bidushoboza. Abizigira ko bashoboye Imana irabagwanya cyane nk'uko twabisomye mu ijambo ry'Imana. Rero ntituba biyizigira ko dushoboye twebwe twenyene, ariko tumenye no mwabo turongoye ko barimwo ubutunzi bwinshi. Gukora ibintu canke gufata ingingo utagishije inama abandi, nukwiyizigira no gusuzugura abandi. Iyo turongoye abandi twiyubare, nituze turafata ingingo tutagishije inama abandi. Nimba ari iciyumviro kije, reka tugisangire n'abandi
nabo kumbure botwunganira cyangwa bakatubwira ko icyo ciyumvira atari icyo cyangwa atari icyo muri icyo gihe. Iyo utabagisha inama uba utanguye kwiyizigira, jewe ivyo nzanye byama bibavyo, jewe ivyo ntanze nk'ivyiyumviro nivyo vyo vyonyene. Imana idufashe rero tuze turagisha inama abandi imbere yo gufata ingingo. Uba wigiriye nabi kuko bituma bakugwanya canke bakanka kubishira mu ngiro. Uzanye ico ciyumviro barabigwanya canke bakanka kubishira mu ngiro. Ikindi, gukora ibintu utagishije inama Imana n'ubwibone kandi bukomeye ga. Gukora ibintu utagishije inama Imana, barongozi turakwiye n'utwayishira hamwe ritoya, turakwiye kumenyera kuza turagisha inama Imana aho turi hose. Ivyo dukora ivyo ari byo no mu miryango, imbere yuko dufata ingingo twari dukwiye hamwe no kugisha inama abo muri kumwe mu muryango. Umupapa akagisha inama umutambukanyi kugira bumve ko bavyumva kumwe imbere yo kubishira mu ngiro. Birakwiye yuko muca mufatanya mukabigisha inama Imana, mukavyereka Imana ikababwira ati bandanya canke reka. Usomye rero aha muri Yeremiya 10 umurongo wa 21 haranyigishije cyane. Mwumvirize ukuntu havuga ngo kuko abungere bacitse ibiyingiyingi no kuvuga ibitazi, ntibagisha uhoraho inama, nico cyababujije kumererwa neza, kandi imikuku yabo yose yarasabagiye. Imana idufashe gose. Utagishije inama Imana ubwawe ntumererwa neza, ngo ubucitse ikitazi. Nivyo turakwiye kumenya yuko Imana ari izi byose kandi ishobora byose, tukayigisha inama mu bintu byose, tukavyereka. Umwanditsi w'Imigani 16 umurongo wa 3 we yavuze ngo ureme kuhoraho ibikorwa vyawe, niho imigabo yawe izokomera, niho amaproje yawe azokomera. Kubimwereka ukabimuha ukabimuremeka, niho ivyawe bikomera. Kandi uba werekanye uti Imana, jewe jenyene iyi proje sinoyishobora, jewe jenyene ibi sinoshobora kubishira mu ngiro, ariko ndabiguhaye umfashe. Mu yandi majambo buciye bugufi, Imana ikabibamwo, ukemera ikabibamwo, niho bigenda neza, ngo ukamererwa neza, kandi naburongoye ntibasabagire, kubera Imana ibi birimwo ibishigikiye nyene naburongoye ntaho baja baragumaho. Sozera rero kugira ngo simare umwanya wose, guca bugufi n'umutahu udahomba ariko wunguka. Guca bugufi n'umutahu udahomba ariko wunguka. Ubisomye aha muri Migani 22 harabivuga neza umurongo wa 4, ingero zo kwicisha bugufi be no kubaha Imana nizo butunzi n'icubahiro n'ubugingo. Haleluya. Ingero zo kwicisha bugufi zirahari. Ni waca bugufi ntuzogenda uko. Hariho igihe abantu batinya guca bugufi ngo bazohava babahonyorako, ngo babagendereko. Oya, ntiwicishe bugufi, birafise ingero yavyo. Hariho ubutunzi, hariho icubahiro, hariho n'ubugingo. Abaca bugufi mu yandi majambo bazoraga ubugingo budashira. Rero birafise inyungu. Twigira imigabo yo guca bugufi, twame twisengera tuba baciye bugufi mu mitima yacu, mu byo dukora tuce bugufi. Naho uzoba umurongozi gushika kuri some ya nyuma, nagira ndakubwire ngo ntuzosumba Imana. Twama dufise abo dutegerezwa gucira bugufi, dutegerezwa guca bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana. Basi nivyanka guca bugufi imbere yabo urongoye, uce bugufi munsi y'ikuganza cy'uhoraho, nawe azogushira hejuru. N'abandi bogutwenga ngo ibiki ngurya mezuku, Imana izogushira hejuru mu gihe gikwiriye. Birafise inyungu nini ya cyane. Mwami Yesu Kristo rero atubera akarorero. Yesu yaratubereye akarorero keza cyane. Muribuka cyagihe Pasika igomba igere, ari kumwe n'abigishwa biwe, ngo yafashe umutamana wiwe arawukenyera, hanyuma amaze gukenyera ngo yabira umubehe awusukamwo amazi, atangura koza ibirenge vy'abigishwa biwe.
amaze kuboza ibirenge acabahanaguza wa mutamana cya cyambazo ciwe nyene, wa mutamana wiwe akabahanagura. Yo, babibonye bagira ubwoba. Petero wacu aravuga ati ibi bintu umwami wanje anyotse ibirenge agira ubwoba, aravuga ati ibintu bikabe. Yesu aca aramubwira ati rero ni ntakoze ibirenge ntaho tuzoba duhuriye. Mu yandi majambo jewe akantu nakuyemwo nize vuba kavuga ngo mu yandi majambo ntakogeje sinzoba ndiko ndagutransmeta uku guca bugufi. Numvise umengo yari karabibaha, yari karabiba transmeta nigiye kuri uku guca bugufi yagize. Utemeye ko ndakoze ibirenge ntaho tuzoba duhuriye. Mu yandi majambo nuko guca bugufi ndiko ndabashiramwo ntakuhavuronka. Yo, Petero avyumvise ateka naho duhurira n'ukuntu no kuva ko nkajahe. Niwe yari yanavuze ngo twokuva ko tukajahe. Aca aravuga ntoya ntunyoze rero ku birenge gusa, ndakwinginze ushikane no ku mushatsi n'amaboko yotse n'umushatsi woze. Rero Yesu yatubereye akarorero ko guca bugufa. Carababwira ngo ibi ndabagiriye, ibi ndabagiriye namwe muzobigirira abandi. Rero yaranaciye bugufi mu kwemera kuza mu isi ahevye icubahiro. Mu nkundire tuhasome nca nsozera mu Bifilipi 2 kugira murabe uko guca bugufi yagize. Abifilipi 2 umurongo wa 5 haravuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima n'uyu bavuga hepfo ari wo mutima wo guca bugufi, niwo na twebwe duhamagarirwa kugira nk'abarongozi. Uwo naho yarasanganwe ishusho y'Imana niyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika ubusa n'abantu. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'abantu yicisha bugufi, araganduka gushika no ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Abo babamba ku musaraba ngo byari bivume, ariko nawe aremera arawubambwako. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha mu yandi majambo nitwaca bugufi. Uku guca bugufi yagize niko kwatumye Imana ikimushira hejuru cyane, imuha izina rirengeye amazina yose, kugira ngo amavi yose azopfukamwe mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo mwijuru n'ivyayo mwisi n'ay'ivyikuzimu bose bamupfukamire, kandi indimi zose zizokwatura yuko Yesu Kristo ari umwami, kubera yemeye kwicisha bugufi ku bwacu. Kandi ivyo yabikoze ku bwacu. Mwami Yesu Kristo rero yazanwe no kudukorera. Yaranabivuze neza muri Matayo 20 umurongo wa 28 aravuga ngo nguko umwana w'umuntu atazanywe no gukoregwa, ariko yazanywe no gukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu ya benshi. Yaritanze ku bwa twebwe twese, yahindutse umworo kugira ngo twebwe dutunge. Uko no guca bugufi pe, uko no guca bugufi kudasanzwe. Aremera ati jewe reka nkene kugira abandi batunge, reka ngende gusa. Erega burya iyo ashaka ntibari kumwambura. Reka nemere banyambika ubusa kugira ngo abandi baze bambare. Burya nimba twambara tukabegwa nuko Yesu yemeye kwambara ubusa. Yarakoze kandi cyane. Bihindura umworo ku bw'abandi kweri by'ukuri n'uguca bugufi kudasanzwe. Nuko rero abarongozi muraza gusoma no mu cete kigira 2 Pawulo yandikiye abikore 8:9 naho nyene haravuga ngo ko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, yuko naho yari umutunzi yahindutse mworo ku bwacu kugira ngo ubworo bwiwe budutungishe. Umurongozi mwiza rero abera akarorera abandi. Umurongozi mwiza abera akarorera abandi. No muri ubu buryo bw'uko nimba tuvuze igikogwa, umurongozi ni wategerezwa kubanza kugikora. Tuvuze gukubura, reka sabo turongoye baza gukubura bonyene, reka natwe tujemwo nk'umurongozi gendamwo nawe ukubura. Kuko nibakubura nawe uhagaze uri kurarorera nk'uwo fata gakoni ati kubura naha, kubura naha. Kwishure naho urambona bamwigisha bafata gakoni turiko turakubura,
kubura naha oya ntitube bamwigisha, tube abarongozi beza batanga akarorero. Tuvuze ngo kubura aba ari twe dutangura gukubura, tuvuze ngo dukorope aba ari twe dutangura gukoropa. Nukuri Imana izogushira hejuru mu gihe gikwiriye. Nuko rero umwami Yesu abahezagire cyane, abagirire neza. Nitwicisha bugufi mu kurongora abandi, nahatari aho turi uno munsi, Imana ishobora kuhadushikana, aburongoye nimba urongoye 5 canke batatu mu nzu, ushobora kuba urongoye madamu n'umwana umwe mufise, canke urashobora kuba uyu munsi urongoye madamu mutararonka umwana. Aburongoye abari bo bose duce bugufi, muri abo bake turongoye, niho Imana izodushira hejuru. Yemwe nkundiye dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turi hano nk'abarongozi, kandi abarongozi baciye bugufi nibugomba, kuko nawe waje mu isi Kristo Yesu uca bugufi kugira ngo dushigwe hejuru, uca bugufi kugira ngo ushobore no kuronka benshi. Rero natwe birakwiye ko dufata akarorero kawe, ko waciye bugufi ukadukorera. Natwe dukwiye guca bugufi tugakorera abo turongoye. Utugirire neza. Amajambo y'Imana yagiye aratubwira yuko twese abarongora n'abarongorwa dukwiye gukenyera kwicisha bugufi. Nukuvuga aho turi hose tukama duciye bugufi kugira ngo dukoreranire, niho tuzokunguka vyinshi. Mwunguka ibiri mu bandi, nabo bakunguka ibiri muri jewe, bakunguka ibiri mu murongozi kanaka, nabo nawe kunguka ibiri muri bo. Rero tugirire neza, twurongore duciye bugufi. Gutwaza umukazo biragahera, kuko bibayemwo tuzosanga twabaye abahombe, tuzosanga turongoye abahahamutse. Nta mwimbu tuzoronka uhagije, ahubwo tuzoronka umwimbu mubi, dusange mbere abantu baduhezeko. Rero uradushoboza, durongore neza duciye bugufi, kugira ngo umwami abari buboneka, abari bugaragara, kandi abari bushigwa hejuru. Ducika abakozi bawe, ducika intumwa zawe. Uzoba ukoze cyane, turagushimiye kuvyumvise kandi ugiye kubidushoboza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.